Mwiriwe bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha n'ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Rihamagarira abashinga amateka n'abakenguza amateka gusuzuma ibikorwa by'urwego nshingwabikorwa rwa leta. N'ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire Olicome mu kiganiro kubamenyesha amakuru kuri uyu wa kane, Gabriel Rufyiri arirongoye yizera ko ibibazo by'iduga ry'ibiciro n'ikena ry'amafaranga mvamakungu vyoca bitora umuti. Kugura no kugurisha amatongo mu y'amapeyizana turi ku mutumba Mutambara mu Rumonge byarahagaritswe ku miryango irenga amajana abiri ivuga ko ari yeneyo. Jean Claude Sinzobakwira umushingwamanza wa leta akavuga ko iyo ngingo ifashwe kugera amatati aheze. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire rihamagarira abashinga amateka n'abakenguza amateka gusuzuma ibikorwa by'urwego nshingwabikorwa rwa leta kugira rufate ingingo zibereye, maze iduga ry'ibiciro n'ikena ry'amahera mvamakungu bitoregwe umuti. Mu kiganiro kubamenyesha amakuru kuri uyu wa kane, Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe Olicome akaba ahamagarira n'abanyagihugu kugwiza umwimbu. Ni kindi naco twifuza kuvuga nuko abashinga amateka bokora akazi kabo by'ukuri, niba kontorere leta nk'ibi leta ivuga niba cyo bahamagara hanyuma berekane mbere twaguma cyo tubonera kano kanya nibagira umugwi wigenga ugende gutohoza iyo mafaranga yagiye ajanye nibi yagiye mu bitoro yagiye no mu ifumbire, bagira umugwi wonyene tubone ko ariko barakora n'ahandi hoho bica bigora cyane ku bene gihugu. Nuko tubasaba ko bogwiza umwimbu, bagwiza umwimbu hama bakura amaboko mu mpuzu bateze imbere igihugu, kuko nabivuze ibwizwa shingiro mu ngiro 39 umunyagihugu mwene gihugu wese arafise uruhara agomba gutanga gwiwe. Ikindi naco nuko ibihe nk'ibadakwiye kubimenyera, nta kumenyera kabi. Amakuru yacu arabandanya. Gukorera hamwe kwabegwa n'igisata cyo gufungura neza mu Burundi hamwe kandi no kugabanya ubukene ni kamwe mu burusho bw'umugambi watangujwe kuri uyu wa gatanu n'ishirahamwe mpuzamakungu FAO ryitaho uburimyi hamwe kandi n'ifungurwa, rikaba ryari rifadikanije n'ubushikiranganji bujejwe uburimyi. Bivugwa rero n'umunyamabanga ntayegayezwa w'urwego rw'igihugu rwitaho gufungura neza, Dr Celestin Sibomana avuga ko kubera ibibazo byo gufungura neza n'ubukene biva kuri byinshi, ibisata byose bigiye hamwe inyishu yoheza ikaboneka. Hariho ibice imwe yagiye irerekanwa yuko bazokorera ko cyane muri ibi byo kurwanya byo gufungura nabi gukomeza kurwanya inzara mu gice cy'Uburundi. Rero icyo reje kwerekana ubunyene ni urupapuro rw'inzira ruza rwerekana imigambi nyamukuru ishobora kugira impinduka abantu bagiye hamwe bagakorera hamwe kugira ngo abantu bafungure neza, hanyuma kandi igikorwa cyo kurwanya inzara kiranguke nga mu gice cy'Uburundi nk'uko igihugu cyabishize imbere, kuko ni umugambi nkenerwa ko utuma abenegihugu bafungura neza bagira ingufu zikwiye bagashobora gukorera igihugu bagashobora no kugiteza imbere. Icyo twerekanye rero mu rurimi rw'Ifaransa bita feuille de route nayo nyine iza iri muri uwo mugambi medalame, kuko ibintu bijanye na systeme alimentaire si ibintu byisangiza igisata kimwe cy'igihugu. Iyo ivyo gufungura bibonetse bategeza kumenya
ingene bafungura abenegihugu bagafungura indya zifise akanovera, indya zikosoye ku bijanye n'ubuzima bw'umuntu, hanyuma hakinjiramwo uburimyi n'ubworozi, amagara y'abantu, ubudandaji, amahinguriro, hanyuma kandi bakamenya yuko amashirahamwe ya leta ibisata bitandukanye by'igihugu biteza kuja hamwe kugira ngo turonke inyishu kuko ivyo bibazo bikunda kuva ku mice itandukanye. Mu gisata c'imibano tubandaniriza amakuru yacu ku mutumba wa Mutambara mu Rumonge. Imiryango irenga 200 ivuga ko ari yene amatongo y'amapeyizana ku mutumba Mutambara komine n'intara ya Rumonge itegekwa guhagarika kugurisha canke kubaka muri ayo matongo kugeza amatati aheze. Jean Claude Sinzobakwira n'umushingwamanza wa leta y'u Burundi akaba ari we abivuga mu nama na bamwe mu begwa nayo matati ku muhingamo w'uyu wa gatanu, mu gihe bamwe bavuga ko ari amatongo y'abavyeyi babo, abandi ko bayegurirwa burundu n'itegeko bwirizwa ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ryo mu mwaka w'ibihumbi 2011. Uwo mushingwamanza yemeza ko atawuzorenganywa. Ni inkuru ya Jean Pierre Misago. Kubwa bamwe mu bahungutse baba muri ayo matongo y'amapeyizana ntivyumvikana ingene ayo matongo yagarutse kwitwa aya leta kandi bahunze bayavamwo n'igihe bahungukiye bayashikiramwo. Abayaguze nabo bavuga ko baguze na beneyo, mbere no mu mwaka w'ibihumbi 2011 itegeko ry'umukuru w'igihugu mu ngingo yaryo y'445 riyegurira abari muri yo bagumye bayakoresha kandi hakurikijwe amategeko. Kubwa Jean Claude Sinzobakwira aburanira leta y'u Burundi yatumwe kuraba ko gusubizanye zina mu minwe ya leta mwe nayo matongo biriko byisunga amategeko, ico gikorwa kizorangurwa mu kuganira, ariko kubaka, kugura no kugurisha mwe nayo matongo ntibirekuwe. Kubavuga ko ayo matongo yeguriwe burundu abayakoreramo n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, uwo mushingwamanza wa leta avuga ko ayo matongo yo ku Mutambara atarabwa n'iryo tegeko kuko ryasohotse imyaka 2 inyuma y'aho ayo matongo yaramaze gusubizwa mu minwe ya leta ngo haboneke aho kubakira abahunguka naho barima nkuko biboneka mu ngingo ya mbere y'itegeko nshikiranganji ryo mu 2009. Mu cegeranyo kiri mu ntwaro mu ntara ya Rumonge carungikiwe mbere n'inzego z'igihugu, imiryango 222 niyo yiyandikishije ko ifise amatongo muri zo hegitari 600 leta y'u Burundi ivuga ko ifize ku mutumba Mutambara. Jean Pierre Misago urakenuye. Mu gisata c'amagara y'abantu tubandanya ano makuru yacu. Inkorora sindwara nk'uko abantu benshi bavyibaza, ahubwo ni ikimenyetso cerekana ko hari kitagenda neza mu mubiri w'umuntu, bivugwa na muganga François Ndikumwe nayo, umuhinga mu kuvura indwara zifatira mu bihimba vyo guhema. Mu kuyivura bisaba ko muganga abanza akarondera icyayiteye, kuko ngo bitakozwe kare bishobora gusinzikaza uwirwaye. Uwo muhinga akaba ahamagarira abanyagihugu kwirinda kwivura. Ikimenyetso cy'uko hari kitagenda neza mu gice cy'umubiri, haba mu mahaha haba no mu bindi bice by'umubiri atari n'amahaha, nk'uko umucanga ari ikimenyetso cyo kugwara, nk'uko guhema nabi, guhezagirika cyangwa kudahemuka nk'uko dusanzwe duhema mu isanzwe, ari ikimenyetso cyerekana ko umuntu agwaye, hanyuma igatuma uwo mugwayi agira ati
reka nje kwisuzumisha cyangwa reka mfate umuti uyu kugira inkorora ihagarare. Igihambaye no kumenya ukwene umuntu igihe afise inkorora, igihe ukwene umuntu kuri ubu muganga heza akategera ati iyi nkorora imeze uko nuko yavuye kuri indwara yicangiriya. Nukuvuga yuko umuganga wari wese igihe akeneye kuvura umuntu agwaye inkorora ateza kumenya ido nido iyo nkorora umugwayi agwaye ukwene imeze. Nukuvuga rero kuyimenya amubaza igihe ashobora kumenya igihe iyo nkorora imaze mu mwanya, nukuvuga niba imaze indwi imwe, niba imaze iminsi ibiri, niba imaze ukwezi, niba imaze umwaka, aho ni bimaze kugira imigwi myinshi itandukanye y'inkorora bivanye n'igihe ibimaze. Hanyuma muganga arakongera agakenera kumenya urugero iyo nkorora ijeko. Urugero ijeko nukuvuga hajya ariko arakorora urugero igarukirako. Nuko arukora rimwe akaguma hema neza, nuko arukorora kanikira agateba kugeza naho bamwe batubwenge kuko ariko barakorora canke abandi bakadahwa. Umugwayi reza akakubarira rero ati jewe cyane nkorora aya masaha gusumba ya nkorora njyamye nkora mu itiro cyangwa nkora mu itiro. Ivyo byose n'ibindi byinshi ko bivuga ndabimare bidutuma tuca dutangura kumenya ibindi bimenyetso tworondera ku mubiri wiwe turiko turamusuzuma kugira ngo duheze tumenya ido nido ingwara iteye iyo nkorora, ko ari ingwara yo mu mahaha canke atari ingwara yo mu mahaha. Nko mu mahaha tuvuga ibiki bishikira abantu kenshi, bishika ingwara zishika kenshi. Umugwayi ashobora kuba afise umusonga araheza agakorora, umugwayi ashobora kuba agwaye igituntu araheza agakorora, umugwayi ashobora kuba afise izingorane z'amahaha agakorora, ashobora kuba afise asima agakorora. Ndiko mvuga ingwara zizwi, handi hoho ingwara zifata mu gikiriza ni nyinshi cyane sinozidona ngo ndazimare. Amakuru yacu tuyarangirize mu makungu aho abantu 16 aribo bamaze guhitanwa n'igihuhusi cadutse kuri uyu wa gatanu ku mugabane wa Buraya. Amakuru dukesha bagenzi bacu ba France 24 avuga ko igihugu c'Ubutaliyano arico cyakozwe ko kurusha ibindi. Dorebe Ingabire. Sous le regard impuissant des habitants, abanyagihugu babirabisha amaso rino barabara ryatewe n'umwuzurira, imiduga iratwagwa imwe inyuma y'iyindi. Le bruit des tôles, induru y'amabati asekana hamwe n'amazi ari ku murindi munini. Nijoro ry'akababaro mu gace ka Florence kegereye uruzi Arno. Abanyagihugu begereye urwo ruzi baratewe n'urwo ruzi guzuye hamwe n'izindi nzuzi zisesa muri go. Abatabara baragerageje kurondera abantu mu nzu zabo muri iyo mvura. Uyu mugabo agifise impungenge z'ivyabaye avuga ati byashitse mu kanya gato. Agira ati mu nzu ya mbere hajya nituzi ko byakunze ko bayisohokamwo. Urabiye hejuru mu gatondo hagaragara amahinguriro y'impuzu ya Tosca yibiye mu mazi. Mu gace ka Platon haguye imvura y'ukwezi mu masaha 3 n'imboneka rimwe. Abakozwe ko ahanini ngo n'abantu bakuze bapfiriye mu miduga yabo canke bataronse umwanya wo kwikinga. Aha hatowe ikiziga c'umukukuruke afise imyaka 85. Muri quartier EBT ibikorwa byo kugira isuku byaratanguye ariko nta kintu cyo gukiza kihari. Uyu ariko avuga ati amazi yaduze kugeza aha. Mu minota 20 gusa iyi nzu ya Geraldo Trebi yari yuzuye ibishanga. Avuga ati igihuruzi gwaseseka twaciye duhunga kubera amazi yatwara byose, yaramena imiryango akamena izaciye ko byose. Amasanimetera arenga 10 y'amazi yari yinjiye mu makuruwari y'ibitaro bitatu byasavye guhungisha abahagwariye bamwe. Amasaha 5 imvura ivanze n'umuyaga yaguye, igihuhusi Ciaran caraburijemwo ibikorwa byose bitegekanywa n'abakora mu kigo c'integekanya bihe. Dorebe Ingabire tugushimire cyane, dushimire namwe mwari kumwe natwe muri ano makuru, tubipfurize ibihe byiza hiwanyu.